ufise ubwiza no kururarenze sinabivuga ngo ndabimare baby you so fantastic jeshaka mariage mariage jeshaka mariage mariage jeshaka mariage mariage jeshaka mariage kwerisha murabyumva abakozi bamenya ni media ashaka mariage urire direra cyangwa nasanze umufise wapi so bakunzi bamenya ni media murabyumva ko ari umuhatari bamwita New Light genda kuri YouTube channel hello bwake na mwaramutse n'izindi ndamukanya bivanye naho umwe wese aherereye uko mubibona it's your boy Betra Burundi kuri micro hama n'umunsi rero nashaka kubaganiriza narose impano nshasha ije kutuyagisha so imbere yuko nakiyo mpano please banza mugire sabone abataragira sabone muduhe ibitekerezo byanyu muri commentaire mwongere mugire partage kugira ngo abandi bashobore kubona kino kiganiro bakunzi bamenya ni media rero uno munsi ndi kumwe n'umushasha muramubona ko atagase yambaye neza yaberewe atwidondore aduhe na bishasha yatuzaniye bro gute sa iti neza ndashima nitwa bandi nitwa New Light Samuel nitwa New Light Samuel okay Samuel haja ikintu gishasha watuzaniye igiti je nakumvise ko ndumva ko Imana irenze babwire je ndababwiye bogira ngo n'urusako sivugire bro Imana ufite shasha igikorwa nabazaniye kimaze imisi ngabo ariko atari myinshi cyane nego tugeze ku misi 8 indirimbo bita ndakunzwe je burya rero dusubira inyuma gato nagiye kuri YouTube yawe ndabona indirimbo bita mariage hajya sasa urubatse wapi urubaka wapi niyo mpamvu wavuze gushaka mariage bro ariko nibyo wimirije urumva sinari kuvuga ati ndubatse cyo mvuga ngo shaka mariage umva shaka mariage kubera ngeneye kubaka okay none washobora kuduha freestyle kujya ndirimbo mariage yego nta kibazo sigira bakumve ko ari wewe nyene bwite ufise ubwiza no kururarenze sinabivuga ngo ndabimare baby you so fantastic jeshaka mariage mariage jeshaka mariage mariage jeshaka mariage mariage jeshaka mariage kwerisha murabyumva abakozi bamenya ni media ashaka mariage urire direra cyangwa nasanze umufise wapi so bakunzi bamenya ni media murabyumva ko ari umuhatari bamwita New Light genda kuri YouTube channel yiwe ugire sabone nawo muteze imbere haga usanzwe uri muri management bro wapi na management please none kushoboye gashaka kwera iki abo mwitwa badashaka gukora umuti nawe ngutere imbere nk'abandi ubone wagiye mu Bubiligi mu Budage gukora ama concert aremereye kujya kwa Wasatbi haga umuntu wari wese arafise umunsi wiwe usanga ibikorwa by'iwanje hataragera umunsi wabyo ariko urashoboye big up sana bro merci hama ufite indirimbo zingahe hano kaze ku ndirimbo zishika 3 video zingahe video 2 none ko tubona uburyo bwo kubagirira mu Burundi usanga ari hatari batari mu management birakorohera gukora video izo zose ata management n'ingo plus wapi ntinyorohera nyene ubuzima nawe razi buragoye umuntu aremera kinika iyo ushaka gutunga inka kuryama nkazo none ni akahe kamotera nk'abantu bariko batumviriza kugira ngo nk'ufise hari ushobora kuba afise umutima wo gufasha umuririmbyi kanaka cyangwa yabonye impano yawe akayishima ni gute yoshobora kukuronka cyangwa gute ushobora kugufasha cyangwa ashobora kukungurira ibitekerezo umuntu ushobora kugufasha araca ku mbuga zanjye ararondera New Light Samuel hama tuvugana atangorane byoroshye watanga umuziki ryari Samuel umuziki nawe tangoye 2020 ya umushasha muri game kuhaje kwa majene mushoboye simano kabisa 2020 nukuvuga turi muri 2023 afite indirimbo wahagaze ni zine zitatu video zibiri courage bro uri kuritanga cyane
bakunzi bamenya n'ibi media muramwumva ni New Light Samuel akeneye support yanyu akeneye ubufasha bwanyu nyumva udafite amafaranga yo kumufasha cyangwa ibindi ushobora kumufasha kuri like yawe kuri ukagira sabone ukagira partage indirimbo ziwe zigashika kure ko ngaha kuri menya n'ibi media tubazana impano zitandukanye. Sasa rero Samuel kintu cyakundaga kubaza kubera iki abajene bubu babona umuziki kumengo benshi n'abantu bamuga bakora umuziki abandi bakabitahura kutariko wowe rero nko kwinjira muri music ni cyo kintu wobwira abantu kugira bamenye yuko umuziki arakazi kuko benshi ntibari kubitahura none cyangwa ikindi nacyo ushobora kuyagaruza gute amafaranga winjiza ubibatahuze babone ko ari business atari imifimo. En fait umuziki sindawujya ngo kome ngo nukunkura umogi cyangwa sindawujya ngo ni kubera ngo ibyo nifuza wanashaka zaba n'inzoga nka n'izongo ubwo ariko ndaraba imbere nkabona abandi umuziki watejeje imbere barafise icyo bigejeje ko kashobora kuvuga ati kumba umuziki urari nubwo je utarandi bendofe afise icyizere yuko uzoshobora kundiha gasanga nanje iko ndabeshwaho umuziki nkuko mbona abandi nabo babesheje nicyo gituma ngira icyizere kinini hajya wewe usanzwe ufana nde mu Burundi kuko turafite ama reference twirefera ko ukavuga ati je nkunda naka usanzwe ukunda nde mu Burundi ufana nde? Yo mu Burundi nta muririmbyi noshobora kuvuga ati uyu ni ufana en fait je fan igikogwa yuko zigikogwa kikanjohera muri ako kanya bandi ufana wawe. None nk'akarorero ushobora kuduha ibikorwa nka bitanu by'abaririmbyi wakunze ibikorwa byabo byahitinze wakikunda kubera ko ya indirimbo ni nyinshi mvuze zitanu urumva no wambeshe kubera oya twatanze akarorero kuko abakunzi ntibaherera mu mubiri urashobora gutanga nka zitanu bwati je kabise indirimbo zarabahiti kandi nakunze abaririmbyi kubera ibikorwa bakoze byaranshimishije cyane. Ikibazo kirananiye okay basireka ndagohe nk'akarorero par exemple urabona nk'indirimbo Madame ya Dromati yarahitinze sana birengeje urugero ubwo bazaba diwani basalbi bose barafite indirimbo zahitinze nyinshi cyane ariko bro ubure nazingahe uduha ko akarorero kandi urumva nkubwiye ati naka ino ndirimbo ati yarankoze ko ku mutima harige uwo muririmbyi sanga afise nk'indirimbo nka 3 cyangwa 5 zinyuzura umutima urumva mvuze imwe yuko hari ikintu nzoba sanga nihenze. Je naguhaye akarorero navuze Madamu basi nka Dramati ibikorwa byose waze gukora kubera ko Madamu yahitinze cyane kuruta izindi yakunzwe n'abantu benshi cyane kuruta izindi basi naguhaye akarorero ka Madamu ya Dramati nawe urashobora kuduha akarorero basi kerega ahanyene niho bihavira mu koraba warubizi korabira ashobora kuvyukira hanyene Dramati arashobora kuvuga ati wana uwo mubiro ko anyishinye bijya ibikorwa byanje reka naye ndamuhe karibu dukorane igikorwa abantu barihenze kabisa. Bakunzi bamenya n'ibi media baswa adashimye kuduha izo ndirimbo reka basi tumubaze ikindi kibazo bro Samuel New Light tangaruka nkakubaza iki kintu cyakoroheye gusumba ibindi mu muziki wawe? Nta kintu na kimwe mu muziki cyoroheye nta kimwe kikorohera mu guka gumuhata witanga nta kintu na kimwe mu muziki cyorohera umuziki ni woroshye. Bakunzi bamenya n'ibi media murumviza impano kwera baguma bitanga bibananiza bitanga namwe mukabima like mukabima comments mukabima buri kimwe basi bamwitanga namwe mugire effort kugira ngo abastari bacu nabo batera imbere. Sasa rero ntangaruka New Light Samuel ndafite ikibazo nshaka kwibariza urakoze indirimbo 3 video 2 mu myaka 3 umva ko bitoroshe bro none video zimaze gutwara uburyo bw'ikere none New Light izo video urumva ko bitoroshe kandi wavuze ko ata management urimo kandi wavuze yuko bikugowa nakahe karusho uri kurakora mu muziki? Karusho ikiganiro umenga kiragoye kwisi. Okay cyanda basi ni yihe we wagiye mu muziki urondera inyungu yihe konze umuziki ari business bro? Nyungu nifuza gushika ko niba sere yuko cyiyumviro cyane kitararanguka gusa uri afisa aho wifuza kugera ni woducira ku mayanga aho hantu wifuza kugera? Aho nifuza kugera aho nifuza kugera nizere yuko
uza ati nifuza kugera gano wambeshe muga ariko ndifuza kuja bukiri inuze imbibi ngiye gukora amakonsere utahana amawadi n'ibindi okay tukiraho nyene uravuze ko wifuza gutahana amawadi mu Burundi ibendera ry'u Burundi rikaduga kubera New Right Samuel. So bro ncaje nibaza ese urabona ko byoroshe kuko urabona hariho abatanguye bamaze imyaka 20 bakora umuziki ndundi bakora ibiki kandi amahiti bayafise mugabo atarigera baja bukindi urabona ko ari akazi koroshe bro. Kira kintu icyo ari cyo cyose umuntu aba afise ikintu Imana yamwandikiye yamba yarakwandikiye kujya bukindi umwanya ugeze nta kibuzo utajabuka ariko hari ibintu twitwaza Imana saba naho gukora woca wirirwa wiryamiye ukaza gukora video ya 200,000 abandi bariko barakora za 4 million ni kuvuga bari ya type nibazibona bazoza gutumira uri yakoze ibintu biri spare apana hajya mu Barundi canke wanashaka isi yose abantu bakunda igikorwa iyo ukoze igikorwa cyiza kiragushikana handi hantu nanje nico nakubwiye nico gikorwa cyo baciza gute umwe yakoze igikorwa ca 5 million undi yakoze ca 200,000 so dufate nk'akarorero umwe yarimye ihegitari 5 undi arima imetero 5 umva ko bazosarura ibingana bro yakubaza ikintu kimwe mbega kwindirimbo ishobora gukorerwa muri studio ugasanga iyo studio yaririmbiyemwe abaririmbyi bashika nka 10 ntawe ubizi ingene baba barishe ariko muga hari gihe hava mu hiti igikorwa rero nico Imana ishobora guhezagirirako ugasanga kikubyari cy'umusaruro ivana na studio ariko nanje nico nakubwiye none studio par exemple turabona ama studio akomeye hano mu Burundi n'aba DJ bakomeye kwera aba hari ukuntu indirimbo bacumva intro bacha bumva ati bacumva mu DJ gusa bavuga ati iyi ndirimbo itegezwa kuba hit bavuze ngo code the magic bind mic muri new era n'ahandi bacumva ako kantu gusa igikorwa kiba hit none gasha wewe ntiumva ko ari hahandi nyene nakubwira ati bivana no mu DJ cyangwa na studio ariko ari indirimbo zishobora kuba atariho zavugiwe mu gugasanga zigiye hit uduha nk'akarore go duha akarore twumve none nk'indirimbo ya Rinoki yakorewe muri new era cyangwa mwayo manutse yabuba wambwiye legend cyangwa play legend yakorewe hejuru Chitubwira aho yakorewe kugira ngo twumve ko ari nawe urashobora kuyumviriza ukumviriza yuko atariho yakorewe okay kandi indirimbo nyinshi urashobora kuduha kandi karore nyaki umuririmbyi bita Kerna sinzi ko umuntu wapi wona wendi gusa kumumbwiye uramuhaye hit yari yatavyumva kanyenda kuri YouTube channel uraja kuri YouTube uraba indirimbo bita Cinema yiwe ya Kerna okay sha okay tukiraho nyene kuri ndirimbo Cinema nayibonye baye sinzi umuntu yari postinze bivanye n'ijya mu kipe bado ngo Cinema niho naciye mbona n'ubundi yakinye ya indirimbo bita Cinema w'umwigeme umengo no mwigeme hajya nk'umukobwa niho rero byaciye bivanye n'inkavuga ati kumbe amasinema ni menshi kwe okay yoba yakorewe herero iyo ndirimbo yo mwigeme wayo ndiyumvirize banzira uvuze ngo yitwa bayita Cinema ya mwigeme yitwa Kerna okay njanja kuri YouTube cyane nkaho ararose sabone yiwanje Betwa Burundi ndamuha sabone pe bikoye ko nsanzwe nikundira abaririmbyi urazigiye nawe ndabaririmbyi cyane umuziki wo wundogeraho pe nifuza niyo mpamvu mba nifuza abantu babaririmbyi ko botera imbere ni navyo byiza so New Right Samuel rero ngomba gira abakunzi bamenya nibi media n'abandi bose bariko baratwumviriza ubanze okay New Right Samuel ufise indirimbo nshasha bita ndakunze bihe akapera hamace turangiza bro kamata mikono tugende naho noja tutajanye ingo tugendi wacu hariya kwa mama tugendi wacu hariya kwa mama
You know I love you darling, sininya kukwerekana. You know I love you darling, sininya kukwereka umuvyeyi. Ndakunzwe 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 ma je ndakunzwe 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 ma jewe ndakunzwe ma kandi ndakunze ma. Yeah, thanks sana bro. Mwamwimviye ni Samuel New Right, ugende kuri YouTube channel yiwe wandike ndakunzwe by Samuel New Right. Yeah. Mugire sabone, mugire like na bindi byinshi. Hama rero Samuel turangirize ngaha, abakunzi bamenya ni media mwamwimviye afise imana no nini. So nakaye kajambo kagasunika rugo wabwira abakunzi bamenya ni media n'abandi bariko baratwumviza bose bro. Ikintu nagomba ndababwira, agomba se n'ubasaba abantu benshi batangure kunkurikirana ejo canke hirya y'ejo, hari igihe nzoba ndahandi hantu kubera nizo ndoto zanje, kandi ndemeye yuko ntazobasiga, nzoguma ndabazanira ibintu bishasha nk'uko ndi umuco nyene. Ku mbuga zawe ngurukana bumenyi zindi izina ni nyene bose, izina ni New Right Samuel. Yeah. Okay, bakunzi bamenya ni media, mwari kumwe na Bertrand Burundi, na nabazana impano shasha mu muziki ndundi. Urumva ko ari imyaka mika yigiye mu muziki kandi afite ibikorwa byiza cyane, genda mu mushikire, ariko banza mugire sabone, abataragira sabone kuri menya ni media, share, comment nyinshi muduhe ibitekerezo n'izindi mpano ushobora kubifosa impano nawe ugukurikirana, urahawe ukaze ku imenya ni media. Reka rero turangirize ngaha, murakoze. Cyo boy Bertrand Burundi, igapsana mwarahezagiye.